ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwahisemo gukurikirana ibiganiro vyacu niramukiza n'umusesanguzi bwana musesanguzi ndabaramukije cyane yego amahoro cyane Arida je ndakomeye kabisa ndashima Imana kabisa kandi nayo mbona umeze neza unapendeza gusa nuko wari waraduhevye sinenda rabahevye yego abantu baratubaza iyo waroye tukabura ibyo twishura ubwo ko wabonetse rero kandi ubwo cubabwira iyo warumaze iminsi okay bakunzi bacu nkuko mwandondeye nari maze iminsi fatiro ariko sinari narabahevye kabisa nari maze iminsi ngwaye ariko no musi naje tubazanire amakuru kabisa ndazi ko muryoherwa kandi ndazi ko mwari munkumbuye nkuko mwabivuze bwana musesanguzi mu makuru ye tugiye kurabira hamwe turaza kuraba ivy'amasase avugwa n'ibiturika vyumvikanye mu micungararo ya Ntunda Sange hamwe na Camati kabisa muri Moyen Plateau naho Plateau kabisa turaza kurabira hamwe kandi ku makuru avugwa ku madrone atatu zarashwe na M23 mu kurangiza turaza kurabira hamwe umugambi wo kugandagura abajenerali batandatu ba FARDC bikoze n'u Rwanda bwana musesanguzi muri ibintu byose ubona tohera kuri iki bo John byose ndafise ko makuru wewe turi tushaka bacu dutangurira ko ubona ko cobera ciza abasinzwe ko dukurikirana ko ari cyo batangura kumva okay reka tutangurire hamwe kuri iki c'amasase avugwa n'ibiturika mu micungararo ya Sange hamwe na Camati bo yes abantu basanzwe baba mu ntara y'Ibitoki ya kera ababa muri Bubanza hafi ya za Mudugugu za Gihanga ngira ngo bazinutse bumva ibiturika n'ubwo mu rw'amasasu haraho twaganiriye barambwira bati twe turumva ko ibintu atari wa neza haje hejuru mu kibanyi ca Kongo aya makuru bayambwiye kandi no ku munsi w'ejo nari nashikirije ndavuga nti ku makuru ndayefise ndazi neza yuko ejo hazinduka urwamo rw'amasasu n'ibiturika bazinduka barahangana kabone yuko bisa nkaho ari umunsi wa nyuma wo guhagarika intambara ikintu nakivuze so uti rero urugwamo rw'amasasu n'ibiturika mu micungararo ya Ntunda Sange na Camate byo babyifashe gute ngo bari bande bagavye ibitero ngo bari bande bariko barabituritsa mu nkundire ndabasubiza inyuma gato mu kiganiro twabashikije ku munsi w'ejo aho mu gace muri localité bita Mashuga muri groupement ya Kigoma neza na neza muri cheferi Bafuriro niho intambara zatanguriye ku munsi w'ejo aha igisiga cy'u Rwanda RDF kiri kumwe na twigwaneho bagavye ibitero ku birindiro bya coalition FARDC bari basanzwe bari hajya muri bijya bice maze rero baca basanga coalition ya FARDC yo mwumve Wazalendo na Rezibu bari bipanze neza babarindiriye umenga makuru bari bayafise umengo bari maze rero baca bagira iki barihagarara ko barabarasa basubiza inyuma izi nyeshamba zica zira nuko baraziherekeje gushikaho zaje ziva baraziharenza zica zihungira mu gace bita Murenge nimba niyenze bace bahungira mu gace bita Murenge yes muri Murenge niho bahungiye so muri Murenge nejo nyene ugwamo rw'amasasu gwaravuze kuko barabaherekeje babasangayo no muri Murenge barasa barasohoka bamwe baca bashwiragirira muri za Remera Sange no muri Katogota hariho abasirikare b'u Rwanda bahahungiye bavuye hariya hejuru muri Mashuga kabisa ku makuru twari dufise rero na yuko coalition FARDC bakenyeye ziraguma bafise umugambi yuko bagomba kurara barashize zino nyeshamba nukuvuga bazipuse kuri hashoboka kabisa twasubira kumvira kugaruka bazegereze igihugu cabo cy'u Rwanda so niyo mpamvu rero mwadirutse mwumva ugwamo gubiturika hajya mu micungaro ya Ntunda Sange no mu misozi ya Camate nukuvuga izi nyeshamba cyangwa se igisika cy'u Rwanda censita y'imbunda ziremereye cyane gose batangura gutera amaobi n'ibindi biturika bitandukanye hasanzwe hari coalition FARDC nabo bagira iki babasubiza ibindi biturika mu nyuma rero haje kumvikana gwamo ubwo amasasu kw'ibyo biturika byaheze hama baza akwegerana bararasana
gushika amagingo aya ntabwo turashobora kumenya ngo ivyononekaye ni ibi, ntitwashobora kumenya ngo banaka bavuye habashizwe aha kubera ko gushika amasaha turi muri studio intambara ziracarese hariya muri rya micungararo baracarasana. Rero abadukurikirana mugumane natwe kumbure mu masaha yacu hanyuma turaza kubabwira ingene vyagenze, tubabwira ivyononekaye muri rusange turaza kubahabira y'ingene imigwano yagenze. Murakoze cyane. Tugira turabire hamwe kandi aya makuru ariko aravuga izi drone zitatu zafashwe na M23. Ntabwo bazifashe ku munsi w'ejo niho batangiye gutangaza ko M23 yarashe drone zitatu z'igisirikare ca Congo FARDC. Mugabo tugiye kuraba amasanamu buriya twebwe turabanyamakenga kandi n'ijambo ry'Imana riravuga ko abanyabwenge bamana amakenga. Twebwe turonse inkuru imbere yo kwitangariza abantu turayikurikirana tukavuga ko runono tukaraba mu by'ukuri ko ari inkuru y'ukuri cyangwa atari n'iy'ukuri. Hari n'inkuru nyinshi z'ukuri turonka mugabo tudashobora gushikiriza abantu ko batatu zibamarira. Twe dutanga inkuru tuba tubona ko abantu baba bakeneye kumva. So ivyizi drone zitatu zivugwa zarashwe n'igisirikare cy'u Rwanda za FARDC nagoma ndabamenyesha yuko ari kinyoma cambaye ubusa. Kandi ndaze no kubabwira impamvu bakomeje gutangaza ibinyoma muri iyi misi ya nyuma. Mwibuke yuko batangaje ko bisubije agace kitwa .0. Mwibuke yuko batangaje ko hari umu colonel umwe FARDC biciye hariya muri .0 alors que le soi-disant colonel yapfuye mu mwaka waheze. Hari umwaka uheze yarapfuye. Sivyo? Donc iki ndaza kugitaba ko gatoya nerekana impamvu muri iyi misi hanyuma bariko barabisha cyane gose. So ku makuru twakoze twarondeye ajya amafoto atatu ya drone berekanye ngo ni za FARDC barashe. Ajya n'amadrone yakorowe n'Uburusiya. Yari amadrone ya Ukraine. Hama Uburusiya burayakorora. Baca bafata ajya amafoto aca bariyo bagira iki baza kwerekana ngo ni ndege za FARDC barashe nayo shwi. Kandi si ubwa mbere babashe ikinyoma nk'iki. Barigeze gufata n'ifoto y'indege yo mu bwoko bwa Sukhoi nayo nyene yaguye muri Ukraine. Baca baza kubesha ngo ni ndege ni Sukhoi Su-25 ya FARDC barashe. Aho bavuga ko bayirasiye muri Nzibira nimba ntiyenze. Mugabo twarabicukumbuye turazana ajya amafoto tuyerekana la realite yayo. Mu nyuma barazanye amafoto y'imbunda ziremereye bavuze ngo nizo batse FARDC. Twarabyerekanye amafoto n'amafoto yari amaze imyaka irenga 13 ku mbuga ngurukanabumenyi. Donc murumva ko bano bantu bakunze cyane gukoresha ibinyoma ku ntumbero nyinshi cyane gose. So kuri iki rero c'amadrone atatu baraye batangajwe na FARDC bakoroye nababwiye ko n'amadrone yarashwe n'Uburusiya mu ntambara ikirabahuza na Ukraine. So impamvu rero bariko barakwiragiza ibinyoma icambere novuga no gutera akanyerigabo abasirikare babo. Nukubereka yuko bafise inguvu n'ububasha bwo gukorora indege z'umwansi wabo. Nayo shwi indege zirabarembeje gose. Ejo naraberetse aho indege zarashe atatu mu mucungaro ya Minembwe hariya muri Kabare no muri Masisi. Indege zirabagandabwiye birakomera. Mugabo gaca baja ngaho bakabisha abasirikare babo ngo twakora indege zitatu. Babagana mwazikoreye hehe ntibaronka n'ibyo bavuga. Ntaho bafise. So mwumve ko rero nugushaka gutera akanyerigabo na morale abasirikare babo. Babone ko bari kukazi ko bari ku rugamba kabisa. Exactement. So embigira kabiri novuga ni gushaka guca intege umusirikare wa FARDC bahanganye. Kugira ngo umusirikare wa FARDC azokumva ko drone zabo ziko zirakoroka. Azoguma afise ubwo bavuga ati abantu bakora drone zacu twebwe bizogenda gute. Donc in target yawo igira kabiri. Mu byibuke yuko aba bantu n'abantu bakomeye cyane ku binyoma. Kandi ku ntambara y'amajambo kabisa sinibaza ko ari umuntu bohangana. Ubugira gatatu rero ni no kurema ubwoba mu bene gihugu. Nukuvuga bereka bene gihugu yuko bobo bakomeye gusumba FARDC maze abene gihugu bakura umutima kuri FARDC bawushire
kuri kiya gisirikare cy'u Rwanda. Izi nivyo baba bagambiriye baba bariko baratangaza amakuru y'ibinyoma. Ndabibutse yuko mu kwezi hari mu kwa kabiri nimba ntihenze, yes, hari mu kwa kabiri mu mwaka duhejeje baradumishije amakuru y'ibinyoma nk'uku kugeza naho abasirikare ba Kongo bari mu Ruvira, abapolisi plutôt, bafashe imbunda batekera mu modoka barahunga igihugu, bahungira mu Burundi kubera gusa aya makuru y'ibinyoma. Rero mwumve yuko aba bantu barakomeye cyane ku makuru yo kumwangurukana bumenyi ariko y'ibinyoma cyane kuko ntibigira bashikiriza ukuri. Ngaruke kandi kuri ponzero kumbure kuko niko ndanabishije ibyo mbeshuza gushika magingo aya ponzero haratekanye, nta ntambara iriko irahabera n'umutekano. Mugabo bakomeje kubesha ngo ponzero barayisubije ku munsi w'ejo, byawapi? Nta ponzero barisubiza, nta niyo bazonisubiza muri iyi minsi. Jere ndiko ndumvira kino gisirikare cy'u Rwanda kabisa, simbona ubwo besha aho bazobugereza. Oya bariya ni bakalulimi, abasore bavuga ati ni bakalulimi kandi bakibagira yuko no munsi ari za tariki 18 bwana Musesanguzi. Haro no ngomba ncenza kumbure kugira ngo twadivancing, sivyo? Bagwanisha abantu bavuga ngo baba gute ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge gihari. Bariya rero barahandwa cyane kuri rurimi kandi bafite ibirenge, batambuka ururimi sinzi impamvu ati reba baze barahandwa ku kirenge nyene, bemere bahandwa ku kirenge. So tukiri ngaho nyene rero turi tariki 18, hasigaye amasaha make cyane gose kugira ngo ifirimbi ivuge kabisa. Ifirimbi imaze kuvuga tuze kuraba rero nimba hari abazohitamo kwita abaterabwoba, abateroriste. Ni barasana uyu munsi gushika minwe, bakora ibishoboka gushika minwe. Nandi no munsi gushika minwe agafone kaza kuba kugure ndiko ndakurikirana ingene biriko biragenda. Amantene yacu ari active hari mu burasirazuba bwa Kongo. Turaza kumenya tuti ejo hazinduka ibitero canke hari abiteguye kuzoja mu makambi ya Cantonema. Mugabo uko tubibona ndabona umenga abantu hanogegwa, ntabwo mu by'ukuri barota bashirirwanisho hasi. Reka tubirindire tubirabe, tureke gusomera ikete mwibahasha amasaha si menshi asigaye. Ibihitangabo bahawe byaraheze, barongirwa n'ibindi ubu bari mu nyongera. Tubindire n'amasaha make turabe yuko baza gushira ibigwanisho hasi. Mu kurangiza ikiganiro cacu reka turabire hamwe uyu mugambi uri kurategurwa ugandagurwa ry'abajenerali batandatu ba FARDC bikoze n'u Rwanda. Bwana Musesanguzi ico naco kivuga kwiki? Ibi narigeze kubivuga mu minsi yahera, nerekana ingene leta y'u Rwanda iri kwitegura umugambi wo kugandagura abasirikare bakuru bo muri FARDC kubera yuko bari bamaze kubahinyura. Ni ukuvuga inyuma yaho Tshisekedi atanguriye umugambi bise wo guhandura imvunja muri FARDC. Ni ukuvuga abasirikare bakuru byagaragaye yuko ari abakabiliste bakorera Perezida Kabila wahoze ari perezida wa Kongo, baciye batangura kwiyumvira aho ingene rero nabo bagomba kwerimina abasirikare ba Kongo banse kujya amafaranga ya Kabila cyangwa se y'u Rwanda kugira ngo baze baratanga ubuce n'ubumwe n'ubundi banakingira abasirikare ba FARDC bari amafaranga. So uyu mugambi rero nuvuga ko ugeze kure, harageze bawuteguye mu buryo butandukanye. Mu buryo bawuteguyemo harimwo gutangura kwanza kuremenaniriza abasirikare ba Kongo bukuri, bakabakorera dosiye, bakababesha hamwe n'ibindi, bakababesha ko bakora n'u Rwanda, bandi bakabesha ko bagambanye kugira ngo bagenzi babo babice canke bashigwe mu rubanza imbere y'intahe. Ibi byarabaye, bimaze kuba baraza kumenya, biza kugaragara yuko umugambi uhari, maze babona ko batagishobora kubandanya nk'uko bari bawuteguye. Niho baciye bazana rero umugambi wo kuraba ingene babicisha amashano, abandi bakabarasa. Ivyo byarahabaye. So ibi rero byagaragariye mu rubanza rw'umujenerali, umulieutenant general bita Firmin Yavu. Uyu Yavu ni umulieutenant general wa FARDC yagirizwa d'abord yuko
yakoranye n'u Rwanda ni urubanza rumaze igihe kandi bikanavuga yuko yari yegeranye cyane n'abantu ba James Kabarebe uyu mugenerale w'u Rwanda. So mu rubanza rw'iwe rero niho havuzwe iby'aya mazina y'abasirikare batandatu b'abagenerale ba FARDC bagambiriwe kwica, aho harimwo uyu lieutenant general Constant Ndima, hakabamo na general Sylvain Ekenge Bomosa, uyu ni general major Ekenge Bomosa, hakabaho uyu lieutenant general Firme Yavu Ilonga, hakabaho uyu general major Peter Chirimwami, hakabaho general de brigade Mulamba Gisilei Chigombo, hamwe na general de brigade John Chinabwana. So ibi rero bashatse kubizana mu kugira ngo bahubye amatoza mu bisanzwe, kwerekana ko nawe yari mu gitigiri cy'abagomba kugandagurwa n'ikitusa. Mugabo umugambi wowo wari usanzwe uhari, nturanahagarara wo kwerimina ama elema ari clé ya FARDC, ni kuvuga baba generaux begereye cyane uyu president Antoine Felix Tshisekedi. Uyu mugambi wari ku Rwanda kandi wanashaka hariho n'abatasi bamwe b'u Rwanda bamaze gufatwa bari barungitswe ku bwo mugambi bien sûr, bagiye gutata gukurikirana mu movement y'abo ba generaux kugira ingene boshira na application ingene bo bica. Hari abatasi b'u Rwanda bamaze gufatwa. Urumva ko rero u Rwanda ntabwo rwicaye. Ibi mwibuke ko no mu Burundi barabikoze. Mu Burundi barabikoze, baraza baragandagura abasirikare bo ku ipeti ryo hejuru cyane cyane babangamiye bo mu bwoko bw'abatutsi kugira ngo barabe ingene ubwoko bw'abatutsi bw'irevolta, kuko babikora kugira ngo bigaragare yuko byakozwe na leta mvyeyi. Mugabo baza gusanga abarundi twaramaze kubihinura, iyo migambi yabo tuyizi kuva kera. Turazi yuko ibyo dutandukanya byose bisumbwa n'ibyo duhuza. Rero umugambi wa mu Burundi warananiwe. Urabona ko muri Kongo hoho rero byari bigeze ku rugero rwo hejuru, biri kugo rwo hejuru, c'est vrai, biri kugo rwo hejuru. Mugabo naho norangiza avuga ko iwe riserutse ritaba ricisha isuku. Nanje niko nagira ndengeze ko bano sisangutse iwe rimaze guseruka ntiba ricisha isuku. Rero naho ndazi yuko ari bizogenda neza. Ibi ni sans effet. Uzosanga n'abariya bose barungitswe ku bw'umugambi bariko barabatoragura. Reka nenda gushimire bwana Musesanguzi kuri byinshi utubwiye, kuri biriya na biriya uduhaye umuco ku bubeshi baguma batubwira ariko urakoze cyane kuduha umuco. Nongera shimira n'abariko baradukurikirana, ndababwira ati mwarahezagiwe cyane, ariko ndabibutsa mubandanye mugira sabone. Abantu mukunda kudukurikirana mutaragira sabone kugira ibiganiro byacu bashikire ku mwanya. Ndanabasezera, ciao ciao.